Dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagukengurukiye ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Urakoze kuko wemeye ko tuvuga ivyawe. Nuko dusabye kugira ngo ubane natwe mwami Yesu Kristo kandi ikintu cyose kiva kuri wa mugwanizi tugisubije kuzimu mu izina rya Yesu. Dusabye mpemu wawe yera ngo turongore kuvuga mwami ivyo ugomba ko bene data bumva muri kano kanya. Urakoze ko uza kundongora mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Bene data merutse gutanga ubutumwa nkuko Imana yari yabumbwiye. Ubutumwa buvuga yuko turi mu gihe kidasanzwe, igihe gitandukanye n'ibindi bihe twabayemwo, igihe isi ya none iri kwiratwempoza canke iri kwiradutegeka ivyo gukora, ariko Imana yarampishuriye irambwira nkuko abumvise video ya mbere natanze nasobanuye yuko Imana yo mwijuru yanyeretse yuko uru rukingo turiko turabona uyu munsi bariko baduhimiriza ngo dufate ngo n'ikimenyetso canke ngo bigereranywa n'umuntu agiye gufata ikimwemeza kuzohava akwitwa ko ca kidodo. Uku niko nabibasobanuriye kandi nanje nababahaye nkuko Imana yabimpaye sinocisha iruhande. Rero uyu munsi ikinzanye naco ni iki? Naraye iri joro ryose numva mpemu yera ambwira ngo humuriza abantu banje, humuriza abantu banje, humuriza abantu banje. Hanyuma ngira ikibazo none ndabahumurize mvuga ngo iki? Ndabahumurize mvuga ngo iki? Mbega mwami utabahumurije jewe ndabahumuriza ngo iki? Hanyuma kandi nongera ndabaza none ga mwami mpumurize bande? Abahe canke ndabahumurize gute? Abantu bo guhumurizwa nshuti yanje uri kurankurikira, so umuntu akwiye kuza kukubara ngo ni naka. Uhumurizwa nuwo wese ari mu gatengo, uwo wese ari mwirinde. Ashobora kuba ari jewe, ashobora kuba ari wewe. Mu biboneka umuntu ari mu gatengo, muri ibi bihe tugezemwo, muri iki gihe isi isugerejwe n'ibibazo bikomeye, abantu bari mu gatengo n'abantu babiri. Uwa mbere n'uyu novuga ngo yamaze kwiteza uru rucanco. Uyo amaze kumva iyi message Imana yatanze yagize ubwoba bwinshi cyane, kandi siwe gusa nanje nagize ubwoba bwinshi gose. Uyo rero ndafise ihumure kuri we. Hanyuma uwundi muntu wo guhumurizwa n'uyu muntu atafashe runo rucanco, nawe ari mu gatengo gakomeye, kuko nawe aravuga ati none bizogenda gute ko ibi nibi bihagaze gutya, ndagira gute? Nawe nshuti yanje Imana yakwiyumviriye ko nawewe urafise ihumure rijanye nawe. Imana ishimwe. Rero reka ndirimba akarimbo gatoyi mbere yuko mbandanya n'amajambo make yangomba kuvugamo. Kandi mwisi yagizwe nsha niho hazocika iwacu. Nako konyene gusa ngo mwisi yagizwe nsha niho hazocika iwacu. Haleluya. Ndiko ndabwira aba bantu bafashe urucanco bakaba bazi neza yuko mwisi yagizwe nsha Yerusalemu musha ariyo biteze kuzokwinjira. Abo nibo ngomba guhumuriza ubwa mbere. Mwene data uriko urankurikira aho uri hose, mwisi yagizwe nsha Yerusalemu musha aho twiteze kuzokwinjira, ndaguhumuriza ndakubwiye ngo warafashe urwo rucanco wari utabizi, warafashe urwo rucanco kumbure wari usugerejwe hirya no hino, warabanje kuresista mugabo biranka, uruhuko urufashe. Reka ndaguhumuriza ndakubarira ngo
rujya rucanco ntabwo ari antikristo. Oya namba, narabivuze no mu ntuze ya mbere, ubwo rucanco si antikristo. Kandi ikindi naco nta caha wakoze. Muranyumva neza bene data? Nta caha wakoze. Icaha wowe warakoze coba ari igihe muhemu yari yakubujije hanyuma ukabirengako. Aho naho nyene umuntu yacumuye arasaba Imana imbabazi. Rero ndaguhumuriza ndakubarira ngo iki, sinje kuvuga ngo birahinduka ukundi, ntako bihinduka, ariko ico nje kuguhumuriza ko ndakubwira, ndakubarira ngo ugume muri Yesu Kristo. Guma muri Yesu Kristo mwene data, uri umuhigwe, Imana iragukunda kubera yuko Imana igufise ko umugambi. Abafashe runo rucanco bivugwamo ibintu vyinshi, ariko sibyo nshatse kuja kuvuga. Ariko jewe ico ngomba kukubarira nuko ukumeze, niba uri umugeni wa Kristo, shishikara wihangana, shishikara usenga Imana, shishikara wirinda icaha. Wirinde icaha mu izina rya Yesu, wirinde. Senge, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nkuko nababwiye. Raba yuko ku ruhande rwawe Imana ataco mupfa, hanyuma utekereze. Urupfu ruje rukagutwara, mu ijuru barakwakira. Haleluya. N'abaticandagishije ntibisobanura yuko bazobaho eternellement. Eka kandi ntibisobanura yuko badashaka gupfa imbere yawe. Oya, ariko ngomba kukubarira wewe uhumure, ureme. Satani ntaca kubarira ngo yongo karabaye, ngo heraba, ngo yongo ibyawe biraheze. Oya mugenzi, hagarara ushikamye, hagarara muri Yesu, hagarara muri Yesu, hagarara muri Yesu, hagarara muri Yesu. Hanyuma Yesu niyazi uyu munsi arakujana. Hanyuma igihe antikristo nazotangura gukora, reka naha ndakubarire, ugira ubuntu kumva iyi mburi, kuko atari benshi bamaze gusobanukirwa iyi sokre. Muranzi neza yuko iki gihugu, iyi si turimwe, irimwe abantu benshi cyane, ariko uravye abantu bamaze kumva ubu butumwa ntabwo ari benshi. Ariko wewe wagira ubuntu kubwumva, ukaba wari vaccinishije, reka ndakukebure ndakubwira ngo naho Imana yaravuze ngo uri cible kuri ca kidodo. Rero niyo cashika, naho uri cible ntibisobanura yuko ukwiye kuca wemera ngwegome ndemeye kwihakana Yesu. Ntiwihakane Yesu, ko wamaze kumenya Yesu niyo hagera usenga Imana, niyo hagera ntuze wemere. Navuze kuba cible ni kimwe, kwemera ni kindi. Satani ashaka kuvuga ngo ujya namufashe, ujya namufashe, ujya namufashe. Nivyo yagufashe mugabo mu rundi ruhande birashoboka. None reka ndakubaze, nkaha baciye baza kumugaragara bakavuga bati mwese abemeye kwihakana Yesu nimuze, naho warafashe ico gugo rucanco, urafise kuvuga uti ujaye jewe Yesu ndamugumako. Ako nakarorero. Ico navuze kandi n'ubu nsubiramwo, navuze nti ico ntamenye, sinamenye ko ari ibintu baba barashize muri urwo rucanco byotuma bamanipira abantu bakemera batabizi. Sinomenya, sinzi ko ari byo baba barashizemo abantu bazobakondwiza mu byo badasobanukiwe. Sinomenya, ariko aho ngeza uyu munsi jewe ndakubwira ngo ugifise ubwenge kuri wewe, wumvise iyi mburi, ikintu bakubarira ngo wihakana umwami Yesu, ntuze wemere. Igihe ca antikristo nicagera gukora ku mugaragaro, wewe wamaze kumenya Imana, uzuhagarare. Ndakuburiye uko bimeze kose, data wo mwijuru agufashe, agutabare, agushoboze. Kandi ngihagaze ahanyene ncambwira na mwene data wundi aticandagishije kubwo gutinya, kumbure gutinya ibiri muri rya rucanco, ibyo baruvuga ko vyinshi akatinya.
nawe reka ndakubwire kubona waratinye uru rucanco birashoboka, ariko kandi igihe ca antikristo azotangura gukora niba bukiri ngaha, ndakuburira na wewe uzoshishikara uhagaze uvuga uti ntago mfata ubwo icyo kidodo ntaco nakira, nemeye kuguma muri Yesu. Ngomba kukubwira ngo uko bimeze kose ugifise ubwenge bwawe muri wewe wararufashe, uzobe maso, uzosenga Imana, ube maso. Sinzi uko bizogenda, ariko ndakuburiye utandukanye n'uwundi atabimenye. Uwundi atabimenye kumbura ibintu byose yo kwiroha kumva ngo ni sawa ni sawa ni sawa, ariko wewe wamaze kubimenya, ube makini, ube hange. Hari abandi bamaze gufata urwa mbere, barindiye gufata urwa kabiri, barindiye gufata urwa gatatu. Mwene data wamaze kumva inkuru, mbega wumva witeguye gufata urwa kabiri? Ndakwinginga raba yuko ataneza nta neza nimwe irimwo. Satani yamaze guhaguruka, Satani yamaze gufata ingingo yiwe. Yisi iri kwirahera n'ivyayo, ariko hagarikira aho umaze kubimenyera. Fata decision nk'umuntu amaze kumenya ukuri. Iyo umuntu amaze kumenya ukuri atandukanye n'utaramenya. Iyo aba narinje ari amajambo yanje narinde abazaniye, sinari kugira insobanuro. Nk'uko hari abandi bambajije bambariye ngo yaye ngubike, nababwiye nti uko mwobimenya kose nabasobanuriye inzozi uko Imana yazimpaye. Nta vyanje naje kubabariramwo, nababwiye uko ijuru ryamaze kubitangaza. Rero uyu munsi nje kubahumuriza ndababwira ngo guma muri Yesu, guma muri Yesu. Kandi utararufata bene data, ndabinginze mukore nk'uko umwami yababuriye. Utagomba gukurikiza uko umwami yakuburiye, naho jewe sininjiramwo. Kwari kubabwira gusa, ndiko ndahumuriza babandi bari bihebuye bumva ngo ivyabo byamaze gushika ku mwisho. Ntibyamaze gushika ku mwisho, kuko uru rucanco ntabwo ari antikristo. Bishobora kuba biriko birategura ukuza kwiwe, mugabo siwe. Kandi uko umwami yavuze narakubasobanuriye, sinsubira inyuma. Ico nagomba gusa kugira ngo ndagukomeze inshuti, bamaze kugwiteza, komereza aho nyene, senga Imana, ariko uhagarare ntihagira ikintu kiza kugukura kuri Yesu, ntiwemere. Kandi kuko umaze kumenya ukuri, niba akubwira ngo henga ururundi, inshuti yanje, hagarara amagabo. Hagarara, kuko utazi neza ivyo bindi ico bitekeyemwo. Ariko nkubwiye nk'umuntu, nkubariye ngo guma mu Mana, ureke kwiheba, wumve ko ivyawe vyaheze. Hanyuma ngaruke kuri wa wundi nawe aticandagishije, ariko aribaza ngo none bizogenda gute, ngo buca bankura mu kazi, none bizogenda gute, nzovoyaja ngwiki, nzogenda ngwiki. Reka nsubire mvuge ico navuze, ndakubwire nti Kristo yaravuze ngo ntazoheba abantu biwe. Kuko ico kibazo nanje nayo kimubajije, arambarira ngo abantu biwe arababona. Mureke kwiganyira, mureke kwiheba nkaho umenga woshaka kwigwanirira. Nsubiremwo rya jambo rivuga ngo ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobutakaza, ariko ubuheba ku bwa Kristo azoburokora. Rero twiyegurire Yesu muri vyose, hanyuma umwami Imana adutabare. Satani ni umwansi, Satani ni umugome. Mu bintu byose Satani akora nta ciza na kimwe kirimwo. Nabaye ngiheza gutanga ubwo butumwa, Satani nawe ati natanzwe. Aca araza yemeza abantu ngo boye gutinya urucanco, ngo ariko batinye icaha. Murindi jambo Satani yabwira abantu ati eka da, ivyo babwiye ntimuvyumve, ahubwo nimuyirinde icaha. Ariko ndiko ndababwira ngo uhereye kera iyo Imana itanze message, Satani yaca n'abazana ibindi bisana message.
muribuka cagihe Adamu na Eva icagihe yanzoka Imana yababwira ati ntimuze mujye kuri ca giti. Satani yaciye aca inyuma avuga ngo mbega ngo hajye ngo Imana yababwiye ngo iki, ngo kaye ngo ahubwo ngo ukiriye ngo ucugira ubwenge. N'ubu niko Satani akora, ahengera Imana yavuze nawe agaca ahaguruka akavuga ngo ahubwo genza gutya na gutya na gutya. Mwene data uri kurankurikira, umenye gusobanura imvugo ya Satani, umenye gusobanura n'imvugo y'Imana. Hanyuma ikindi novuga, hariho undi muntu avuga ati none ngo ari itegeko ritanzwe na leta, ngo none ngo tugire gute, ngo tugararije, ngo twatugararije leta. Reka ndakubwire, mu gihe caba Daniyeli ntiyahindishijwe umushitsi ngo nicagezwe c'umwami. Oya, yavuze ati naho cari cagezwe c'umwami, nanje hariho ikindi cagezwe mfise. Yemera kugirirwa nabi, aremera gusafaringa, aremera. Kubera iki? Kubera yari afise ishahagazeko. Nawe rero noneho Imana ishimwe kuko baravuze ko ata obligation izoba muri uru rucanco. Ni byaba obligation naho bazoba nabo nyene bariko bari contrarier ko bavuze ngo nta obligation izobamwo. Ariko icyo ndiko nkubarira, ndiko ndagusobanurira ibyo umwami yambwiye. Humura, niba uri muri Kristo kandi ukaguma umwemangiye uko nyene data azogutabara. Uwamaze kurufata nawe nyene nahumure, agume muri Yesu. Yesu niyaza ntazomusiga. Imana ishimwe. Hanyuma urucanco nigwaza, ni igihe kumbura nivyagera tukaba tukiri ngaha, sindabizi kuko hariho abantu bamwe bavuga ngo antikriste ngo azogira gukora ku mugaragaro ngo ishengero ryaduze. Bibaye gutyo twomenya tuti Imana ishimwe, kuko abantu b'Imana bazoba bagiye. Wewe wagwiteje, nimba uri muri Yesu uzoba nawe uzojana nabo. Niyo enlèvement yagera ikagusanga uraho nyene waragwiteje. Yesu ntazogusiga kuko ntuzaba waramwihakanye Yesu. Ariko wa muntu we utarihana, naho wowe utagwiteje ariko ukaba utarakira Yesu, wewe wirindirije iki? Erega kuba watinye vaccine, ariko impamvu atari Kristo Yesu, kubona warutinye ico ni kimwe. Kumbure hari ibyo wabaye wakingiwe muri urwo rucanco, ariko ingorane iri muri wewe nayo ni iyihe? Nuko Yesu yoza uyu munsi yogusiga kuko utakiriye Yesu. Ntiwamwakiriye Yesu, none urindiriye iki mwene data? Yesu aje birakugendekera gute? Urucanco ruje, egome warutinye, wagweshafye. Mugabo Yesu nawe enda niwakire Yesu, ube muri Yesu, kuko kuba muri Yesu nico gikuru gusumba ibindi byose. Wihana ibyaha byawe mwene data, wakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, kandi umwisunge muri byose, umwisunge nawe azokugirira neza, azokujana mu ijuru. Imana nishimwe. Niko ndahumuriza bene data, jambo ry'Imana ryambwiye ngo humuriza abantu banje. None naje kubahumuriza, aho muri hose muhumure, ariko mutiyobagije yuko twinjiye muri faze itandukanye n'izo twahozemwo. Imana nibaha umugisha, Imana nibahezagire, mushishikare kunsengera, nanje ndabasengera. Ibitero by'umugwanizi ni vyinshi kandi ntitubitinya, kuko ibi turiko turatagura tuvuga abandi benshi barabihoze, canke abandi benshi barabizi mugabo barabitinya. Ariko kugira ngo ndabivuge gutya, nuko nize ntakekeranya yuko naho nopfa uyu munsi ngafira muri Yesu Kristo, ndazi neza yuko ijuru ryonyakira. Nawe ndakwifurije uhagarare muri Yesu Kristo, ijuru rikwakire.
Naya majambo bene data nkunda dushishikare gukomezanya, dushishikare gufatana amaboko, ariko ibi bintu biriko biraza tubibemwe mu maso kandi twirinde cyane. Ivyera vyose samata nkuko tuvyibaza. Oya. Ivyera vyose samata kandi umuntu aza kukwica, aza gutwengera, umuntu aza kukugirira nabi, aza yiyambitse impuzu nk'aje kukugirira neza. Mu izina rya Yesu ukugwanya wese ahure n'ukuboko kw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, wa muntu w'Imana wisunza amaraso ya Yesu, uwuza kukugwanya wese ahure n'ukuboko kw'Imana. Data ni wadukingiye ijoro n'umurango, nico gituma tutazotinya. Haleluya. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinda gashitse naho byogenda gute. Turi muri Yesu tumenya ngo nta kizodukakaza. Imana ishimwe. Nuko rero yaraye majambo umwami Imana yampaye yo kubakomeza. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Iyi nimero ya telefone ni +46 768 0065 46. Kandi iyi chaine ni chaine Habonayo. Imana ibahezagire. Urakoze mwami Yesu ku mwanya umpaye, uhezagire mwene data wese anyumvishe, umuhe umugisha mu izina ryawe gera Yesu. Amen.